okay abandi bose barirukanye haca hasigara amajana 3 ibaze gira mwenzi ati ibaze hasigaye amajana 3 ingabo zingahe natwe ngaha twara basumba nta naho twari duhuriye turi benshi Imana dufashe cyane bagira baje kugwana n'abantu buzuye ikiyaya bamasinzi bangana nk'inzige amasinzi bangana nk'inzige bagira bagende kugwana n'ingabo amajana ngahe ariko ni benshi ariko Imana ibasonze iki tekinike tera haleluya reka kwisuzugura Imana ishobora gukoresha tekinike ukagera hejuru kandi ukaduga hejuru hari ubuhinga Imana ishobora gukoresha ugashobora gutera intambwe ukava hasi ukagera hejuru mu izina rya Yesu ariko Mana ko numva abantu menga ntago bariko baranyumva muriko muranyumva neza muriko murumva amajambo ndiko ndababwira Imana idufashe cyane gose reka kwikengera jewe sinkwiriye jewe simbereye jewe ntavyo noshobora reka gushira inkomezi zawe mu bwoba no kuraba amashure no kuraba kahise kawe no kuraba inkomoko yawe no kuraba umuryango wawe no kuraba umutahe wawe reka ndakubarire hari abantu ngaha badafise akazi ariko babakoreye facture y'amafaranga bajya ku kwezi boca bashira mu gasho bavuga ko arabasuma kubera ko ntaho bayinjiriza ariko Imana ikoresha tekinike bakabaho igakoresha tekinike abana bakiga igakoresha tekinike minervari karihwa igakoresha ubuhinga inzu ikarihwa igakoresha ubuhinga ubuzima bukabandanya ivyo nibikeya Imana ikora ibisumba nibirenze mu izina rya Yesu. Our God is systematic God. Ni Imana iri systematique. Ni Imana ikora ibintu bisize ubwenge biyovya ubwenge. Ni Imana ikora ibintu bidatahuritse mu vyumviro vy'umwana w'umuntu. Nico gituma abenshi babona Imana iri kirakora ibitangaza, iri kirihesha icubahiro, ibohora abantu bakabona ibintu batamenyereye, bakavuga ngo uriya muntu akorana n'ikuzimu. Oya, ntago dukorana n'ikuzimu, ahubwo hari tekinike z'Imana ziza zikorwa abantu batamenyereye, bakibaza ngo umuntu aje ikuzimu. Uyu ni umugisha w'Imana. Imana mw'ijuru ikoreshe tekinike ikizira mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Na muntu yotera haleluya. Uva ndinginga Imana yo mw'ijuru ikoresha ubuhinga, ikoreshe tekinike mu buzima bwawe, ikora ikintu kizotuma ubaho abantu batigera batahura ukuntu ubayeho, ukuntu wiga, ukuntu ufungura, ukuntu utera imbere, ukuntu utera intambwe, kandi ata mpamvu nimwe wari ufise yotuma ibintu bigenda uko bimeze, ariko tekinike z'Imana ntibaze bigere bazitahura. Haleluya. Abarozi barakora bafise aho bagarukiriza, abapfumu barakora bafise aho bagarukiriza, ariko iyi Imana ije nayo iza ishiraho inzira zayo n'impamvu zayo. Mana we ndiko ndabona umwanya uri kuriruka ntarashobora kugera ku ntumbero yanje neza. Hasigaye ingabo amajana ngahe? 300 soldiers, 300 armies. They are about to fight with thousands and millions of soldiers. Aba ingabo amajana 3. Mana yanje, mana yanje, ingabo zingahe? Hari n'ibintu bitanatahuritse. Uko tubayeho benshi birabaye, zayobe abayuda kayobe abasayo ndetse n'abasadukayo birabayo bira. Ukuri muri Yesu turajyamanye, ukuri muri Yesu turajyamanye ibanga. Ukuri muri Yesu naho bore kuri zingamiya zabo zonyene zikatwirukira mu zonyene zotwica tutarinze no kugwana nabo, bakare kuri zingamiya zikatwirukiramwo nk'uko ingamiya ngo zangana n'umusenyi wo ku kiyaga, zari nyinshi. Avuga aha naho bozirekura zikinjira, ingamiya irasumba n'inka uburebure, zikinjira gusa zikabacako,
zikaducako ngo izi ziratwica n'ibara rigwe, ariko Imana irabasumbya tekinike. Aha, amaze kubashira amakuru, amaze kumva amakuru y'ukuntu Imana yagabuye ingabo z'Abamidiyani mu biganza vyiwe, aramaze kuyabashikiriza. Ukuntu vyagenze ni hano kuri 16. Aha, 16. Nuko aba bantu uko ari 300. Yes. Abagabanyamwo imitwe 3. Aca abagabanyamwo imitwe 3. Bamwe 100, abandi 100, abandi 100. Umuntu wese. Aha rero ndashaka tujane. Niho tugomba twumve tekinike y'Imana neza. Vuga ngo tekinike y'Imana. Ndumva hari uburyo bwa tekinike y'Imana Imana igiye gukoresha, hari ubundi buhinga Imana igiye gukoresha kugira ngo icungure umwana wa repentance, kugira ngo itabare umwana wa repentance. Naho hari ibigo tugose, naho hari intambara mu rugo, naho hari ibibazo hakujya no hakuno mu buzima bwawe, hariho ubuhinga bw'Imana, kandi ubwo buhinga bw'Imana ariyo tekinike y'Imana bigiye kukubundikira. Haleluya. Ingo 16. Nuko aba bantu uko ari 300 abagabanyamwo imitwe 3. Ihute. Umuntu wese amuha inzamba no mu bindi uri gusa. Umviriza. Bagiye kugwana, muriko muranyumvire, tuduze ibiganza nimba turi kumwe. Duze ibiganza twese. Duze ibiganza bibiri ndabibone hejuru. Duze ibiganza, tera haleluya. Tera haleluya. Hari ibiganza sindabibona, tuduze ibiganza kandi tera haleluya. Hari abataraduza ngaha, duze ibiganza, tera haleluya. Ndagomba tumve tekinike y'Imana rero. Tekinike yande y'Imana. Ingabo 300. Uwa mbere amuhaye iki? Umubindi. Umuntu wese amuha inzamba no mu bindi uri gusa. Umubindi murawuzi? Umubindi, abazi umubindi tuduze ibiganza. Ndabona umubindi turawuzi. Umubindi uri gusa. Ingabo zifise inkota, ingabo zifise ingamiya, zifise inkinzo, zifise ibikoresho bikwiye, zifise ibigwanisho bikwiye. Ariko wewe kubera Imana ibasumbya tekinike abahaye iki? Umubindi. Haleluya. Umubindi ukorotse hasi urameneka cyane. Umubindi naho wogukubita wokubabaza. Reka umubindi ugaragara, umubindi n'umubindi amuhereza n'inzamba, ariko we umubindi hamwe n'inzamba, hanyuma urimo n'urumuri arababwira ati muze kundabirako ivyo nza gukora. Bandanye ukonja gukora ego abe ariko mukora, ukonza gukora namwe abarimwe mukuza gukora. Twashika mu nsago za mbere, nitwinjira mu nsago za mbere, ukonja kugira namwe mugire kuno, ukonza kugira namwe muze kugira uko nyene. Ninavuze inzamba jewe nabo turi kumwe bose, namwe muce muvuze inzamba ku mpande zose zaho bashagaje. Ninavuze inzamba namwe muce muyivuza aho mushagarije hose, namwe muce muyivuza. Mwibuke yuko izo nzamba ntago ari zo kuza kuvuza ngo batangure kugwana, oya, nivyo bigwanishwa vyabo batwaye. Icambere inzamba ntiboyibabazirisha umuntu, kandi ni bakeya, 100 ni kubafyeta, ariko bajanye bagiye kugwanisha tekinike y'Imana. Ibaze umubindi n'urumuri, urumuri rwo kumurika hamwe n'inzamba. Imana yo mwijuru ikoreshe ibikoresho vyayo birimo tekinike yayo kugira ngo itsinde kandi ineshe abansi bawe mu izina rya Yesu. Ariko hari umuntu ariko arantahura ngaho atele haleluya. Hari abantu uko bari biteze ibintu uko bizogenda atari ko bigiye kugenda, ahubwo Imana igiye kubacungurisha no kubatabarisha tekiniki. Ndumva hariho ubundi buhinga bushasha Imana igiye gukoresha kugira ngo ishobore gucungura no kurokora ubuzima bw'umwana w'umuntu ari muri kino kibazo. Umva, sinzi nimba Imana ikoresha umuyaga, sinzi nimba hari n'ahandi Imana yigeze gukoresha tekinike igikona kikamara iminsi n'amajoro kiriko kiragaburira nde? Inde? Ibaze igikona. Oya Imana, tekinike y'Imana. Tera haleluya.
Imana iragiye irongorera Eliya mu igikona, avuga ni wagikona genda kwa mama Sumaya yateretse inyama hanze avuye kuyisuma, ucu yitora igikona ku nyama murakiza, ucu yitora uyigurukane ubonye aho Eliya ari ucu kororera haje. Hanyuma Eliya agire gute? Tekinike z'Imana ntizitahuritse. Ndabona hari ubuhinga Imana igiye gukoresha. Abantu naho bari basanzwe bakunda ibintu, hari abagiye kubireka kubera ari ubuhinga Imana yakoresheje kugira ngo ushobore kubaho. Tela haleluya, ongeri yindi haleluya. Igikona kiragenda kirafata pa, giterura amavuta kirajana kwa Eliya, kiraterura ubugari pa, kigahengera uhejeje kubuteka neza. Umviriza, we gusa wigumire ku mavi, ubandanye urugendo rwo gakiza, ubandanye usenga ntucike intege. Hari tekinike y'Imana igiye kukugaburira byihuse, igiye kugucira inzira byihuse, igiye kukwambika byihuse, igiye guca inzira byihuse, igiye kuguhereza akazi byihuse. Haleluya! Komeza ugenda udepose, bashake bakubwira ngo wowe ukuntu umeze kajya akazi ntugakwiriye kweri, we gusa bandanye ugende kugira gute? Kudepoza. Hari tekinike y'Imana igiye gukora, hari ubuhinga bw'Imana bugiye gukora ku buryo bazokubaza ngo kariya kazi wakaronse gute? Tubarire, tugira inama. Waciye he? Uriya muntu mwamenyanye gute? Uriya muntu muvugana gute? Uriya muntu musabana gute? Urukundo Imana igukunda rwatumye ikoresha ubuhinga bwayo kugira ngo ishobore kuguhuza n'uwabandi badasora gupfa guhura nawe byoroshe. Imana ikoresha ubuhinga. Sinzi ibyo igiye guhagurutsa, sinzi abigiye gukoresha, sinzi ibyo igiye gukoresha, sinzi ibyo igiye kuvugisha, ariko icozi ico ikoresha ubuhinga. Kandi rero bubasumbye, avuga ngo Imana ibasumbye ubuhinga. Bareke babandanye bategure kukugirira nabi. Imana ibasumbye ubuhinga, bazogwa imbere yawe bose bahindakiranira imbere yawe izina rya Yesu. Amatangazo y'abarozi bamaze iminsi bagukurikirana uyumve akushikira ku matwi. Imana ibasumbye ubuhinga, ibakura imbere y'ubuzima bwawe. Haleluya! Hari umuntu ashobora kwibaza ngo ariko araguteranya, akuvuga nabi, agucafuza mu matwi y'abantu, ariko atamakuru afise ko Imana igukunda kandi Imana imusumbye ubuhinga. Abimubwire bimuje mu matwi, mwijoro wa muntu asinziriye, Imana icurunga ikamarayika ivyure wa muntu avuga ni nyarutsa vyuka, uyu muntu urazi ko ari umwana wanje, uyu muntu urazi ko ndi arije nkorana nawe, uyu muntu urazi ko arije namuhamagaye, fata ibi nibi nibi niyo. Umviriza, yibajije ngo yamubwiye amajambo yo kukwica no kukonona, ariko nta makuru afise ko Imana imusumbya tekinike. Imana idufashe cyane gose. Yesu nadutabare. Haleluya, haleluya. Ibaza abatasi bazanye inkuru nyinshi zivuye hirya no hino bazizanira Abisirayeli kwa Mose. Abanyayisirayeli baca bacika intege, bose bacika ivutu, ariko Imana icikoresha ubundi buhinga. Ivyari vyaciye intege abagabo bari buzuye ngaho, abari bacitse intege buzujwe ngaho anyana n'intege nke, n'abandi bari babaciye intege basubizwamo intege n'amakuru y'abantu aba babiri Yosuwa na Kalebu. Baca babasubizamo intege, barabwira ngo nimba Imana iri ku ruhande rwacu, nimba Imana ikitwemera, nimba Imana iraduhamagaye, nimba Imana yadutoranyije, nimba Imana ikorana natwe, nimba Imana iri ku ruhande rwacu, ziriya ngabo, bariya bagabo bose bari muri kiriya gihugu cy'i Kanani, bariya Banaki, tuzobamiragura bwa mitsima. N'abagabo b'Abanaki barebare, ariko bagwanisha ubunini n'ubwaguke, ariko Imana izobatsindisha tekinike. Nta muntu yotera. Haleluya! Barageze i Kanani cyangwa ntibagezeyo? Barahashitse cyangwa ntibahashitse? Imana idufashe cyane gose. Ubundi mugabo yitwa Farao atanga itegeko kugira ngo yice Mose, ashobore kumwica ntavuke, ariko
ariko yibaza ngo yakoresheje ubwenge bwiwe, akoresha inama y'abavyaza bose n'abakuru bose kugira ngo banige Abisirayeli ntibakomeze kugwira. Bivuga ngo bakorera inama y'ubwenge. Yibaza ngo yakoresheje ibishoboka byose, ariko Imana ikishiraho iyindi tekinike, ubundi buhinga. Abagore b'Abaheburayo kazi b'Abayuda bagiye kuvyara umwakiriza akagenda agiye kumufasha, umwana akaba yasohotse kera cyane. Haleluya! Yesu nadufashe cyane gose. Batafata ingingo yo kugenda bica abana ngo bapfe. Imana ikihereza ubundi buhinga. Mama Mose atagenda aramuterera ku mazi. Imana ikikoresha ubundi buhinga, ibuza umwana wa Farawo amahoro, atava koga muri pisine no muri dushe, atagenda ku kiyaga, agenda ku ruzi. Imana ikikoresha ubundi buhinga, arabibona ko ari Umuheburayo ariko abura inkomezi zo kumwica. Imana ikikoresha ubundi buhinga, uwari yavutse ahigwa acaba mu nzu y'abamuhiga kandi ahaba amahoro kubw'umugambi w'Imana. Haleluya! Haleluya! Umviriza, bagusumbya inkomezi, bagusumbya gukomera, ariko Imana twizeye nayo ibasumbya ubuhinga kandi basumbya experience. Nta muntu yotera. Haleluya! Yesu nadufashe cyane gose. Ivuka rya Yesu barabimenya abanyabwenge batagira ibanga, bacabagira urusaku, bagenda kwibwira Herode. Bamaze kumushikira Herode, Herode atanga itegeko ryo kwica abana bakiri batoya n'abariko baravuka bose. Imana ikikoresha ubuhinga, abaganga n'abasirikare baca bagenda kuri maternite, bagenda ku bitaro byose byo muri ico gisagara, kubera bari bazi ko ari umwami agomba avuke. Bavuga ngo ategeza kuvukira mu bitaro bigezweho byo muri kino gisagara. Nago yovukira ahantu habikamema ari umwami, ariko kubera Imana ifise tekinike ishobora kumera nk'iyishikina ariko igitanguye. Haleluya! Ikigenda ivyarira umwana wayo aho batari bamwiteze, kubera ibasumbya tekinike. Bazoguhiga ariko ntibazokuronka, bazokurondera ariko ntibazokuronka, bazoguca intege ariko ntizizocika, bazokunaniza ariko ntuzonanirwa, bazoguhigira hejuru Imana iceheye hasi, bazoguhigira ububavu Imana ica iburyo, bazoguhigira imbere Imana ica inyuma, bazoguhigira impande zose bakubure. Imana ibasumbya tekinike. Tela haleluya! Igwanishwa na kimwe basigaranye keretse inzamba n'imuri. Aha. Nuko ya mitwe uko ari itatu baca bavuza inzamba, bamenagura ya mibindi, bafatisha zamuri ukuboko kw'ibumoso. Ndiyo. Inzamba bazifatisha ukwiburyo mu kuvuza. Biha akaruru bati inkota ni y'Uhoraho na Gideyoni. Baca bavuza akaruru ati inkota ni y'Uhoraho. Ni kuvuga ni nkaho bari bavuze ngo twebwe tugiye ku ruhande, ariko umuvyeyi wacu yaturongoye imbere Gideyoni hamwe n'Imana yiwe bagiye kugwana intambara ishoboka. Imana inkota ni y'Uhoraho, babanjirije Imana. Uvuga ngo Uhoraho Imana yo mu ijuru nigiye kutugwanirira. Imibindi bafise ingabo zuzuye ngaho bagomba kugwana nayo, bariko baramena imibindi. Abari kubabona nizo ngabo bari kubanza bagahagara bavuga ni bariya nabo kwa Gideyoni. Ubwo ntibabaroze, ntibabasutse mu burozi, bakaba bariko barakora ibintu canke basaze mu mutwe, ariko bariko barakora ibintu batabitahura, ariko ari tekinike y'Imana. Hari ibintu rimwe na rimwe batazogutahura, ariko ari umugambi w'Imana ku buzima bwawe, kandi ugiye gushiraho impamvu zo gutuma ubuzima bubandanya mu izina rya Yesu. Bandanya hepfo tugiye kurangiza. Umuntu wese ahagarara aho yarari, atarahagara bakikuje izo nsango, maze ingabo zose zirashikuka, bavuza induru barahunga. Yewe bamaze kumena iyo mibindi, baca bavuza induru bihereza akaruru ingabo 100. Sangabo zose z'Abamidiyani zica zirashikuka, zica zivuza induru, zimwe zica zitangura gukwiragira, zikwiragira imishwaro zirahunga. Ku ngabo amajana ngahe? Ku ngabo amajana ngahe? 3. Ndagomba twese tuvuge ku ngabo amajana ngahe? Imana yo mu ijuru ikoresha ubuhinga bukomeye mu buzima bwawe, ikoresha tekiniki ikomeye mu buzima bwawe. Ivyari bigusungereje bihunge kubera tekinike y'Imana ikoze.
ariko hari abizera twakoranye uyu munsi ngo batere haleluya. Hari abantu bari babona badashoboye bizeye yuko Imana hari ubundi buhinga igiye gukora bwo gukemura ibibazo byo mu buzima bwabo, bari ngango batere haleluya. Haleluya. Zangabo zirashwiragira, zangabo ziriruka. Akabaye rero kateye ubwo bakakumiza naka, nuko bakomeza kuvuza za nzamba uko ari 300, baca bakomeza bivugiriza maze izamba. Uhoraho atuma abamidiyani basubiranamwo, Uhoraho atuma abamidiyani basubiranamwo bazibagurana inkota mu ngabo zose, ingabo zisigaye zirahunga. nta muntu yotera haleluya ari muri kino kibanza. Ibaze abo baje kugwana nabo, Imana ikoresheje ubuhinga, iracanganyije ubwenge bwabo mu gishingo cyuko kugira ngo nihaze no gupfa n'umusirikare n'umwe wa Gideyoni. Imana itanganyishije ubwenge bw'abamidiyani. Abamidiyani nibo batanguye kwicana bonyene hagati yabo, baracanacanamwo kubera ubuhinga na tekinike y'Imana igiye gukoresha. Abansi bawe bacanacanemwo ibyo bari bategekanyije, babicemwo, bacanacanemwo, bahindukane, basubiranemo kubera Imana. Haleluya. Abaje kubagwanya, tekinike y'Imana ikoresha ubwenge bw'umuntu, ikoresha ibyumviro by'umuntu. Imana yabaretse baraza barakwira muri ico kiyaya, baracuzuramwo. Ariko Imana ivuga ngo muje mwitwaje ibigwanisha, muzi ngo muje kugwanya abana banje, ariko ndakoresha tekinike yanje, mwebwe nyene murasubiranamwo, muraza gutikira, nta makuru mufise. Umviriza, umuntu wese ashobora kugwana intambara yo kwiruka inyuma y'umunyamasezerano, yo kwiruka inyuma y'umunyamugisha, yo kwiruka inyuma y'umuntu ari ku kuboko kw'Imana, umuntu Imana yatunze inkoni. Imana izokoresha ubuhinga, ikoreshe systeme, ikoreshe tekinike zose, abantu bazokwisanga birotruva hari ahandi hantu wageze, wateye indi ntambuko batari biteguye. Nimba hari umurozi yaroze ubuzima bwawe, nimba hari umupfumu yaroze ubuzima bwawe, Imana ikoreshe tekinike mu kugucungura mu izina rya Yesu. Nimba hari umukonikoni, ariko nta muntu yotera haleluya. Nimba hari umwasi wawe ari we wese afise ikintu yateguye kibi ku buzima bwawe kugira ngo akugirire nabi, Imana ikoreshe tekinike basange hari ahandi hantu n'indi ntambuko wateye kandi yo kubarengana mu izina rya Yesu. Imibindi n'ingabo 300, Imana ntago yakoresheje inkomezi zabo gusa, yakoresheje ukwizera kwabo, ikoresha n'imitima yabo, ikoresha na presence yabo, ikoresha n'ihishurirwa. Sinabwiye kwishurirwa rizana impinduka. Bamaze kugira ishurirwa, Imana ikoresha iyo mibindi, ikoresha n'inzamba, ikoresha n'izo muri, ikoresha n'akaruru. Ingabo ibihumbi n'ibihumbi ziracanacanamwo. Ndabona abantu bagiye gucanacanamwo, bahunge basoke mu buzima bw'umuntu yaje muri kino kibanza. Tera haleluya. Ongera iyindi haleluya y'ubushobozi, ongera iyindi haleluya y'inkomezi. Imana ikoresha uburyo bwose. Bareke bagume bakurabira muri kubu, bagume bakurabira muri kahise, bagume bakurabira mu mwambaro wawe, bagume bakurabira mu butoya bwawe, bagume bakurabira mu ishusho yawe, bagume bakurabira mu nkomoko yawe. Ntago bazi ko Imana yacu iri technically. Imana ikora mu buryo buri systematically. Imana ikora mu buryo budatahurika. Imana ikora mu buryo butiyumvigwa. Imana ikora mu buryo budasobanutse, butaboneka, butagaragara. Imana icinzira aho zitari, yugurura imiryango, irema ibitangaza, ihindura amateka, icinzira aho zitari zitezwe, ishireho systeme shasha mu izina rya Yesu. Tela haleluya. Ongera iyindi haleluya.